benshi birabica ariko je novuga yuko ni bimwe mu bimpa inguvu zo gushikaho ntarashika. Novuga iyi ni just beginning, ni intango. Baby trust nobody, you go spend my money, I go dance you warana shako 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 shako. Oh baby take your phone and call my number, oh sweetie pick your phone. Sunny side. 1 2 1 2 yes rero nkuko twama tubabwira bari muri gwa rukundo ntangere bari muri bwa bumwe aho tugenda tukora ibinabiriye kugira ngo bibandanye bibaha umunezero ndetse kandi bibandanye mumenya ibiba biriko birakogwa na cyane mu muziki w'u Burundi. Ijwi mwagyumvise ni Hit Promoter canke Hit Promoter kuko abatari bakamukunda kuvuga ngo Sisi ngo ni izina ry'abakobwa. Ni yambonesha kuri yanyu Salista TV ngira ngo kunyakira amashusho zanyu ca kuri screen zanyu mwamaze kubona ko turi kumwe n'umu superstar ari karaza kabisa, aracara umwana muto mugabo ari karitwara neza cyane ari karabikora. Bamwita Benturo, umbajije birengaho ndakubwira ko ari umusore ari karabikora kabisa mu muziki w'u Burundi. Yaduteye iteka kuri Salista TV. Benturo turagwaye kaze. Ndabaramukije. Yego akajwi komengo ni kariko karadoga klima y'Igitega yagukanze. Kabeho ni kenshi ariko uko tuza turavugana riraduga tu. Muzuka uratebuze. Uraza tu ni fresh nuko naye nkitangura kuvuga. Ndakunda gutangura ntuje. Muri Empire murakomeye. Nukuri turashima Imana kandi niyo yo gushima misi yose. Yego. Good. Arakarembo rero muheruka gushira habona akariko karabica bigacika akarembo bwaribanye na Masterland kitwa Permo. Kariya karirimbo hari ukuntu waririmbye iyo ndiko ndakumviriza nyene numva ngiye mu yindi monde. Reka abariko badukurikira nabo ubahonje gato. Allo baby, mbekutitaba nibiki ubwo si babandi bakubwiye ko naguhevye, rirenze nakwandikiye ngo buye byacu byaheze. Urabirinda nababi abo bavuga nahari abo bagenzwa n'urusaku sako sako sako. Baby trust nobody, you go spend my money, I go dance you warana shako 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 shako. Oh baby take your phone and call my number, oh sweetie pick your phone, I go call you back. Ndibaza babi. Asante sana. Benturo wewe na Masterland ninde yatanguye kuzana ikiyumviro cyuko mwokorana? Bon, Masterland baze ku introducinga uwari we kuri jewe. Masterland twatanga kumenyana c'était en 2015, nagiye muri studio yiwe ngiye gukora indirimbo, bambwira hari umu producer mushasha ibintu nk'ivyo, ndagenda nsanga nyene n'umuntu turi muri generation imwe, turanganya n'imyaka, turatahurana turakorana, benshi barakorana ariko bagaca bagapfa amahera n'akazi bakagenda, ariko we twaragumanye turanakorana n'ibindi mu nyuma ruguru studio yiwe tugumana bwa bumwe, ariko mu nyuma turavugana ati c'était en 2017 tuvuga imyaka ibiri yose dufise ubucuti nk'ubu turabavandimwe guca kubera tutokora ikintu kizokwereka abantu ubucuti bwacu. Twese twavyumviriye twese hanyuma tukivyumvira tuca turinjira muri studio turarecordinga, novuga yuko twarahuje consentement twese. Yes, nibaza ko muvyumva bamaze guhuza umutima bagahuza n'ubuhinga bakoze ikibombe. Iriya ndirimbo urazi ko ata muntu numwe ayumviriza ntavuga ati no ndirimbo iri ku rwego mpuzamakungu. Benturo wiyumva gute ubu bakwita umuririmbyi mpuzamakungu? Bon, ni blessing z'Imana kandi benshi birabica. Umuntu amaze kumva abantu benshi bamuhayagiza acapfiranga, ariko je novuga yuko ni bimwe mu bimpa inguvu zo gushikaho ntarashika. Ari handi ndipfuza ahantu hanini gushika. Novuga iyi ni just beginning, ni intango, ariko sinobura gushima intambwe mba ndiko, ariko ndipfuza handi hasumba. Yes, murashaka kudusangiza gatoyi ubuzima
mubayemwo hariya muri Impave ni muga bijanye n'utubazo tugenda tubabaza hariya muri Empire abaririmbyi umengo muri bane nimba ntihenze ni Satbi ni Benturo ni Miss Erika ni Bernice nabo yego nabo nyene nuyiho muririmbyi vure muvuga ati je uyu iyo aririmbye kwanza ho nyene tuba turi muri repetition canke mu buzima busanzwe muhira kwa kundi umuntu usanga aririmbye uvuga ati kabisa ndafa ninde navuga umuntu wese umuntu agira ikintu amukundira mu buzima buri behind y'umuziki bose nk'abuvuze bose n'aba sisters banje na Sadbi yose navuga ko ari brother ubwo navuga ko ari nk'umuvyeyi wanje kuko antreatinga nk'umuvyeyi umva ntegezo kumuha respect z'umuvyeyi ntagerageje guca hino no hino umuntu wese ndamukundira style yiwe kuko bose ntago baririmba bimwe umwe wese arafise trajectoire na the way aririmbamo umwe wese ndamukunda ku ruhande rwiwe rw'ivyo aririmba sinavuga ngo uyu ndamukunda gusumba uwundi ya novuga ko ari uko umwe wese nka Bell yari kararimba raga nda feelinga good ko ndumva raga yiwe Miss Erika yatanguye kuririmba zirya ndirimbo ziwe ziri emotionnel ndumva ko ndi fresh na Sate Erika araririmba indirimbo ziwe ziri emotionnel nuko sometimes yaririmbye hip hop cyangwa akaririmba afrobeat ndumva ko umwe wese ndamukunda the way aririmba ya we barakubwira yuko bagukunda uri kuririmba stili abantu bambwiye kenshi ni kubera je navukiye mu muziki muri hip hop kuriramwo sometimes abantu batanguye kunsupportinga nibo kenshi bakunda kumbira yuko bankunda kenshi ko ndaririmba hip hop ariko yindi fan base nini cyane irankunda muri R&B novuga umuntu wese ivyo bivanye n'ivyo akunda ari isanga ari muri jewe hanyuma akabikunda yeah. Okay, good. Gatoyi tuje mu muziki w'Urundi muri rusange. Niyo muririmbyi uvuga ati kabisa uno muririmbyi abikora neza. Muri dufate nko kuki. Turi muri generalite nyene twisanzuye twirekuye utubwira ati umuririmbyi naka vraiment inyifato urumva urashobora kuvuga urashobora kurimba neza mu ufise inyifato mbi nk'akarorero ndazi urabizi gutyo rero aba fans public ntaho zoronka ugenda kuri stage ugatuka abantu cyo ugenda uragwana mu bubare ugirana umva rero hariho les conditions umuntu ashobora kuramplisa akavuga ati uno muntu aranyemeza ninde ba navuga yuko sinkunda gushira ibintu nk'ibyo ku mugaragaro kuko bariho ni nka bose kuko ndazi abaririmbyi bakora neza ni benshi rero ntabwo noza ngo ndobanura umwe hari uwo usanga nibagiye ugasanga abonye ko menga sindamuyumvira cyangwa simbona effort ziwe ariko mvuge muri rusangi umuntu wese akora neza kandi akurikiza conditions z'umuririmbyi nkuko bivuze ari umuntu ashobora kuba arimba neza ariko adafise content nk'iz'umuririmbyi ariko novuga hari abaririmbyi ngaha bitahuye baririmba bazi nico barico ahubwo intege no baterana ukongereza kandi bakabigisha n'abandi ngiye kuri televiziyo yanyu nkavuga ibintu nk'ibyo abantu bacha babona yuko umenga ndarengereye akarimbo k'abantu ariko ukora neza ndamusupportinga wese ya barakunda kuvuga ngo muziki w'Urundi muri no minsi ngo si sawa ngo uri kurapfa kandi natwe turiko turabibona nturi kuraduka cyane kurugero tuba dushaka bamwe bakavuga impande ziye abandi bakavuga ziriya wewe kubgawe uri kurabiraba ico kogwa kugira ngo umuziki w'Urundi duge cyane ku rugero rushimishije twese twifuza ni giki sikindi n'urukundo urazi ko mu nyigisho mbi abafana bahawe hari umuntu mwanka Benturo kubera ari muri Empire hari umuntu ayanyanka kubera ndi muri Empire bivanye wewe nahakunda ariko urumva ntago nzo sohoka igihugu ngo nje kure nta supportinzwe n'umurundi wese rero navuga icisha umuziki n'utugwi turi miliyoni 12 zingana ni miliyoni 12 z'abatanzania yo muri Dar es Salaam honyene gusa ariko urumva twebwe uburundi bwose tungana n'aba muri capital ya Tanzania igihugu cha Tanzania cyose kishobora kuba gifite nk'imiliyoni 55 kandi izo 55 zisupporting umuziki wabo twebwe miliyoni 12 hari utugwi turenga 12 ni wa supportinga urumva yuko mu mugwi wa nezo bafise abantu baki
undi azoba afise bake. Urumva umunyamahanga mu kwiziza umuziki we ngaha biroroha sana kubera hari utugwi, ariko umunsi twagize ubumwe ukavuga ati hakuwonya nka kubera ndi muri Empire, ahubwo uwo nkunda kubera ndi umurundi, ndiko ndaduza ibendera ry'igihugu cacu kandi ndiko ndakorera na industry, kubera sino musi ndiko ndatera itafari rimwe muri zokurikiza amageneration azohaca. Ndazi inyuma yanje naho nazoba ndi kwisi hari abantu bazovuga ati hari umurimvyi yarahari yitwa Benturo, ababere icigwa, ababere icitegererezo mu rugendo bazoba bafise. Rero dukuye ivyo bintu tugashira igihugu imbere, tugashira n'inyungu za bose imbere, ukavuga ati Benturo ngenda ndamushigikire kuko ari umwana w'igihugu. Ndibaza nta muziki wo hanze uzosura kwinjira ngaha, abaririmbyi tuzoronka amadil manini adufasha kuja hanze. Rero novuga ko umuziki upfiriye mu bantu bigabaguye mu tuntu tutagira akamaro. Ivyo vyohera hakozwe iki? Ohera umurundi wese yuguruye umutima wiwe, ntibisaba byinshi, no kumva no guhindura inyigisho nimwe mumbi yagiye mu bafana. Sinzi kuri kurantahura n'inyigisho twebwe abaririmbyi twenyene twigisha abafana bacu. Nka jewe nkunda kuvuga ati ni wa supportinga cyangwa ni wiyumvira gufasha umuririmbyi ndundi, uranyibuke nanje ndi umwana w'igihugu, ntunkumire. Rero igihe umufana azo supportinga abaririmbyi bose bizova he muri mwebwe mufise ama media, iri jwi ryanje ndazi rizoca kuri media yanyu rishike kure. Ndasavye umurundi wese azokumva iryo jambo agasupportinga abaririmbyi bose b'abarundi adakuyemo numwe. Muzobe mumbwira inyuma y'umwaka tuzoba dukora, je nzoba nja Nigeria, nzoba nja London, pourquoi pas. Akajambo kamwe wotubwirira abariko baradukurikira kuri Sunny Stars TV, hama tuje tubaha akanya mu bandanye imyiteguro. Bavuga ati ija kurisha ihera ku nama. Reka mbaze mpere ku banyagitega. Umunyagitega aza guhura n'irijwi ntaze kurisiga nkuko yarisanze. Aheraho atangure following ama social media zanje, kubera ko ama social media niyo monde tugezeko. Dukeneye kuja ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo duteze abaririmbyi bacu imbere. Mu gihe uzoba umfana utazi page yanje ya Facebook, utazi page yanje ya Instagram, utazi Twitter yanje, utazi channel yanje, nta kintu kinini cyane uzoba uri kuramfasha kuri rwego mpuzamakungu mve ngaha njego muri competition n'aba Davido n'aba Joe Boy n'aba Rema n'abandi. So umurundi wese yo banza kumenya gukurikirana umuririmbyi akunda kuri social media ziwe. Nihereye ko nka jewe ni Benturo, BAEN espace TIERO. Hanyuma twige rero ukuntu after tuzoza nk'ubu jewe indirimbo yanje Appelle-moi yaba indirimbo ya mbere mu Burundi yagize stream nyinshi muri Apple Music. Rero ibi ntambwe n'umurundi wese atazi gukoresha izo stream atangure kuzijako kugira ngo tuve muri ya system ya kera ya analog tuje muri digital. Ya novuga igikuru noba nsaba barundi kandi ndabafukamiye nk'umwana w'igihugu agikeneye gukura, agikeneye support y'abarundi, nico kintu. Yes, turabashimiye rero Benturo, twaye nikaze kandi kuri Sunny Stars TV. Je ndashimye kandi ni iterambere ku gihugu. Ndabasaba baje no kugira subscribe kuri TV Sunny Stars TV, muyishigikire kuko niyo ituma iha abaririmbyi ijambo n'abaririmbyi bacaruka, kandi namwe ndabashimira Imana ibahezagire cyane. Yes, turabashimira mwese mwariko muradukurikira, tubifuriza kubandanya mumererwa neza mu vyanyu no mu banyu. Sisi Hit Promoter niwe muri kumwe, ariko ndakwibutse yuko Benturo niwe twari twakiriye ngaya duteteka. Commentaire ya mbere ni link ya channel ya Benturo kugira ngo ushobore gukurikirana ubutari bwaro nk'ukuntu ushobora kumukurikira cyo taruzaho umusanga. Benturo nibikorwa vyiwe, ariko nawe reka ndakubwire ati nagahwane. Sunny Stars.